Mu makungu inkuru iriko iravuga kw'isi, igihugu c'Uburusiya cazindutse kigaba ibitero bikomeye ku bibanza bitandukanye vya gisirikare mu gihugu ca Ukraine, haba Kiev, Mariupol n'ahandi. Hazindutse humvikana vya muzinga, bikavugwa ko n'abasirikare bagwanira hasi b'Uburusiya binjiye ku butaka bwa Ukraine baciye mu ntara yiyonkoye kuri Ukraine, Crimea. Ibihugu bihurikiye mu muryango wa Buraya bwaba Ubufaransa burasaba Uburusiya guhagarika ubu bwa vuba iyo ntambara. Nayo igihugu ca Amerika kibicishije ku mukuru w'igihugu Joe Biden akaba amenyesha ko Amerika umwanya n'umwanya ishobora kwishura kuri ivyo bitero vy'Uburusiya. Ibintu biruko umukuru w'igihugu ca Ukraine ahamagarira abanyagihugu bose babishoboye gufata inkoho bakagwanira ubwigenge bw'igihugu cabo. Nayo Putin agabisha ko igihugu cose cyo kwisuka muri iyo ntambara gishobora kuhakura amahano.